nk'uwo biba byashikiye ugasanga biramugoye agatinya akavuga ati no yambara kandi je kenshi umwanya munini mba ndi mu nzira ngenda uwo wese arashobora kukambara kandi kakamufasha uretse no kukambura katarakonona ukambura katana kumyoye ntigashobora kukumyora kubera ko gafise ipampa gafise ikoto yoroshe cyane kandi itanakumara amazi aho uja hose. Kano gakoresho kacu akabigena ubwa gafise gasumbije ibindi nuko ushobora kukambara n'umunsi wose. Ndabazi ko ari abana bagurirwa n'abavyeyi kino gikoresho kenshi abavyeyi muze mugerageza abana banyu mu ibintu bitabamyora ibintu bizobanezereza aho umwana ashobora guheza periode yiwe atamyotse amerewe neza cyane mu mubiri. Abantu usanga bari nko ku rugendo ugasanga yabuze ukuntu ashobora guhindura nk'uyu arashobora kukambara gushika ashize mu rugo atana kimwe araba kandi katarononekara kataranamwonona. Nico amahoro cyane gutangura je nitwa Iteka Belize Berenice nkaba nkorera mu ishyirahamwe rikora amaservice hygienique yitwa Sekanawe Padi. Twaje hano nk'abajene babaye finance na paeje twaje bino haranishwa kugira ngo natwe twerekane ibyo dukora twereke paeje aho badushikanye badufashije ngene byagenze hama tukaba dukora amaservice hygienique meza cyane kandi ku giciro kizimbutse ku giciro gitoya cyane ziroroshe zimeze neza nyorana se agakoto novuga ko keza kandi kadashobora kuboneka mu mpuzu kandi kadanasize. Abantu bamenyereye izindi novuga yuko bamaze gukoresha iyi wacu ubona difference bakaraba. Kano ga serviette kacu kameze neza urabona unakaravye karoroshe nta bintu byoshobora kumyora umuntu bihari kameze neza ushobora kwambara impuzu iyo yose kandi katakumara amazi katashishe. Burya abakobwa ibintu dukunda kuraba n'abakenyezi dukunda kuraba akantu katotumenera kandi ko katodusarisha mu mpuzu nyene ngo kaboneke. Kano wonye turagafite katoboneka kandi katokumara amazi. Ego cyane umuntu ashobora kwitwara muri siporo yambaye kola ashobora kuyambara mu rubanza nta kintu na kimwe n'ubwo kwambara impuzu gufashe gute. Antuka turifitiye icyizere n'imbere yo kuzizana twari twabanje kugira amatohoza tukaraba ikintu kibuze. Niyo mpamvu twaciye tugenda kuzana gukora zino kugira ngo dufashe bose ufise uburyo bukeya nawe nagashobora kuronka ibikoresho bifasha. Hari abantu benshi batazi gukuriyokiza isuku, hari abantu benshi batarakahura akamaro k'iki gikoresho. Abo nibo noshaka gutera akamo cyane cyane ugasanga nta n'uburyo abuze mugabo yumva umengo ibi bizoza mu nyuma ibindi azobanza akoresha ibyo asanzwe amenyereye gukoresha hama kano kaze mbone. Ariko nashaka ndabamenyeshe yuko kano gakoresho karafasha cyane umuntu nta infection usubira kugira kubera ko urumva ubufite isuku. Kano no gafata nk'akantu ngombwa umuntu ategereza gutunga misi yose mu kwezi. Kano gakoresho kacu akabigena ubwa gafise gasumbije ibindi nuko ushobora kukambara n'umunsi wose. Ndavuga abantu usanga bari nko ku rugendo ugasanga yabuze ukuntu ashobora guhindura nk'uyu arashobora kukambara gushika ashize mu rugo atana kimwe araba kandi katarononekara kataranamwonona. Nico novuga ko bakarushije izindi kandi uretse n'ibyo ego turabizi yuko umuntu agomba kuzana hindura inyuma y'amasaha 4 ariko nk'uwo biba byashikiye ugasanga biramugoye agatinya akavuga ati no yambara kandi je kenshi umwanya munini mba ndi mu nzira ngenda uwo wese arashobora kukambara kandi kakamufasha uretse no kukambura katarakonona ukambura katana kumyoye ntigashobora kukumyora kubera ko gafise ipampa gafise ikoto yoroshe cyane kandi itanakumara amazi aho uja hose. Ego ni keza cyane abantu bose baba batarakagerageza no bahanura kukagerageza jewe ndazi ko bazonshimira hanyuma murakoze. Nashaka guhamagarira rero abavyeyi haro nk'abana turazi ko ari abana bagurirwa n'abavyeyi kino gikoresho kenshi. Abavyeyi muze mugerageza abana banyu mu ibintu bitabamyora ibintu bizobanezereza aho umwana ashobora guheza periode yiwe atamyotse amerewe neza cyane mu mubiri kandi nabo bose usanga bakunda gufasha abantu nabone nibaze turashobora gukora kino gikoresho cyacu kirazimbutse kandi kikaba gifite karite nziza. Ni hake uzoronka ikintu kizimbutse kandi kikaba gifite karite nziza. Murakoze cyane turabateye akamo mwese karibu cyane. Kuba bakeneye two dukoresho bashobora kudusanga kuri Chaussée d'Afrique numero 35 cyane ku maduka yacu muri ville kuri Boulevard de l'Indépendance numero 35
hagati ya Stade na Mex. Numero yacu mushobora kudutora ko ni 67 081 082 canke kuri 62 021 381. Murakoze cyane. Bwa mbere ko tubanje gushimira Pael yadufashe mu mugongo yatubereye nk'umubyeyi nkaho novuga ngo biba yaratubyaye ego kandi gacina dufasha kuza turaza hano kugira ngo twerekane ibyo twoba twarakoze. Ego ndabashimiye cyane kandi ndababwira ngo ntibaturekure babandanye badufasha mu kumenyekanisha ibintu byacu.